jewe ikintu nashatse kuvuga muri rusange nuko mfise ikibazo kimwe kinzanye ngaha ariko nari ndagifise kare anje guterera nyene ikintu kimwe ku bantu bagize umuziki ndundi turakwiye kuba aba artiste bacu kuko imbaraga bakoresha ni imbaraga nyinshi ugiye kuraba guta umwanya bari baja muri studio kuyumvira kwandika gushutinga ibintu vyinshi donc umusani nimba aje ngaha kuri pano nuko abashaka gukomunika n'abafana biwe canke n'abantu muri rusange bisaba ko tububaha tukaza turaraba ama limite yacu kuko tutabaye agaciro twebwe abantu bato n'abantu bakuru ntibazobaha agaciro iyo ni clin d'œil nari mfise bivanye na conversation zabaye kuko twese turabana ni clin d'œil gato kubera ko plus tuvuga de n'importe quoi plus batuminimiza abantu tuba dushaka ko badufasha vyitwa ko bari hejuru okay ico hama ikibazo canje kuri MMP is my brother afise ikibazo ndakunda rap ndakunda hip hop cyane ni kubera iki umuziki wa hip hop mu Burundi udafise poids kurusha nk'umuziki wa R&B antuka namanicaye niyumvira why hip hop itaba nama competition hataba competition za hip hop na hataba ama category ya hip hop atajamo tu penses nkawe we ufise experience nyinshi nini mu muziki wacu wibaza ko ari igiki kibuze mu mudi wa hip hop? Thank you. Nshuti je natangiye nk'umuki namenyekanye nk'umuki nk'umuraperi bien sûr que oui. Voilà. Kandi kera radio zaravuza rap cyane. Ego. Kubera ubu batazivuza. Bon. Niyo mpamvu nabajije kubera ko uravye generation yanje niyo wawe uradukuriye cyane. Uradukuriye cyane peut-être urashobora kumenya harabaye iki kibazo ngaha ifoke dukosora aha yuko ntubona ntaragucira mu nshuti media irafisemo uruhara media irashobora gutembagaza ubutegetsi kubera umunwa kubera iki iyo bagize kudeta birukira d'abord kwanza birukira he media rero mu gihe media itari for mu gihe media yuzuyemo injavye mu gihe media yuzuyemo corruption nta kintu kigenda neza media yacu irimo corruption nyinshi cyane media yacu irimo amacakubiri menshi cyane voilà kuko nta kuntu ubu okay nijye je muramvuga iminsi yose kuba umufana w'ikintu c'est pas mal ubu umufana w'ikintu mugabo nakijyanye ntucuka iminimiza cyane ntucugikandagira ngo kubera uri umufana w'iki kintu ni nkuko ushobora kuvyara umwana no munsi wowe uri umubaji wowe papa wowe uri umubaji umwana wawe akacaba umukinyi w'umupira nonje wansha umwana za kukuya ati papa wowe ubwo bubaji bwawe kunuko nuko no hapana Changi papa atakubwira ati wewe uyu mupira je nawe nkeneye nshaka kuba umubaji nkanje iko umuntu wese afise destin yiwe destin ni bayiforce icyo akora iki we n'umubaji nivu byatumwe amutunga iki niki aca mushigikira ujya ati okay jewe okay ntwashatse kuba umubaji nkanje sinusha ndagutererana reka ndagushigikire muri muzikunda bro rero nimba uno munsi dukunda umuziki wa Tanzania nuko badukundishije ku nguvu bro
nimba abanyarwanda bigeze kutwinjiramwo iki niki nuko bawudukundishije bro. Ni bande bawudukundishije? Ni media yadukundishije ndirimbo. Nimba uno munsi atarapire nuko media yakashije rap. Nturinde kuja kure canke iki niki. Okay. Ega abantu bakunda ivyo vyo. Ntubona umuziki uvuze uno munsi ejo umuntu azowumviriza ariko imisosu meje gumuvuza uzokunda ku nguvu. Meje nta gaciro rapia. Etu sovuga ngo uraza barapere buze mu Burundi. Benshi cyane, benshi kabisa. Ari peti birapa wangu je nyene nkumva ubwo. Banafunga bouton. Rero wewe nimba ukunda ya afro, sawa vuzi ya afro mugabo nibishe bikubuza kuvuza na rap. En fait c'est ça. Nimba ukunda amapiano, vuza ayo mapiano mugabo ntuwice wibagira kuvuza afro, ntuwice wibagira kuvuza inuze miduri. Non, c'est pas comme ça. Okay. Medira bifuze mu ruhara bro. Aba bantu ze binjyajya rero je nabo mba nkunda za iki niki. Bro, industry yacu yuzuyemo ubujyajya bwinshi. Media yuzuyemo ubujyajya bwinshi n'amacakubiri menshi. Menshi cyane. Nivyo mu kubikura ko wibaza ko vyoroshe nk'umuntu utera imbere mpaka tanga gapipikiwe. C'est quoi ça? Ibyo birahari inshuti. Cyane gose, cyane kabisa. Nuko badakunda kubivuga. Kibazo nyikira umuntu wanje. Kubera ko bon abantu nga benshi bamenyereye tuza nga tuga blaga tukavuga ivyo dushaka ariko nje naduze nga kubera ko nanje birambabaza kubona abasanye ba rap bakora imiziki kandi iryoshe ariko nibagere ku rwego tubona ko bifizo nimba none nshuti wowe kugira nimba bikubabaza nigiki wowe ukora kugira iyo situation ihere nkawe nka uri muri niyo mpamvu naduze nga mbaze réellement dupfiriye he urumva ko dupfiriye kuri media so bisaba ko tukikosora nimba tubihera no munsi tukikosore twese hamwe ama media tukikosore abantu kuko uvuze media benshi bumva ama radio cyane ariko media n'umuntu wese afise ico utirira kujo wewe ntavyuzi impamvu aho bipfiriye ntavyuzi ganshuti jeragira nange akarorero ka hafi big ugiye kuraba hariyo n'abasani ba R&B bamaze gufyondera buto hari abo jewe nzi ariko kubera ko pardon bamaze gufyondera buto ugasanga nyene ni bamuvuza ngo kubera bafise ivyo bapfa abo bantu bamufyondeye buto rabazi hariyo amaradiyo yego vyaranavuzwe cane vyarigize kuba bicana ko ibintu vyabayeho birazwi nga n'amaradiyo arazwi so bisigura ko ikintu ubonye ko chance iga iyindi nzira ugicishamo nanze nshatse gutanga message kuri peut-être aba artiste nimba uzi ko bakugariye raba ukuntu uca par exemple ari umuraperi reka ndamuvuge witwarira kuri bande gaye by the way now turahapfiriye kabisa na hantu dufite twitwarira aho tuvugira la fois passée amikare de mission nyere acumbagira ivyo vyose ni ibintu bidusubiza inyuma ugiye kureba par exemple Fabilov no muraperi wicaye nga la fois passée kenzo kubaza Fabilov nanaka uturande kuvuga Fabilov kubera umwemera kuri hip hop yiwe ayo ugiye kureba Fabilov wenyine aravyivugira ko bamugari kubera ngo bagira ivyo bashaka kugira
yama yabivuze n'amaposti urabona ko avyidogera kandi ari umuraperi mwiza. none nibanye radio cyane nabo ba animateur. Je nibaza ko kuko yavuze aba animateur barambloka kugira baduza abo bashaka. So je nibaza ko kuri iyo point yaba jiwe nkora nko ku radio nari gufata Fabulov nkamuzana nkabazana bandi bibaza ko baguhora iki kubera ko siwe wenyene uvuye ngani Fulgence avuye nga atumira abasani benshi akora kuri PJ Classic ariko GQ niga nga yanditse muri comment ko atigera mutumira. So urumva ko dushaka impinduka ariko ntayo tugerageza kugira iyo mpinduka. umva okay sawa ingene ishu ndabonye commentaire ya DJ Marengo nawe urabizireka kwikausha. Abjejewe Iko nakwambia wewe. Nimetoa mfano wa Fabulov, sikuvuga ngo ndamwanga je, nimetoa mfano kwa sababu ni kitu cheki najua na amekijisemea peki. Mimi nadhani kaogopa kumsemea kwa kutana si hajafurahia, siwezi ngamsemea. Lakini benshi baranavidogira na GQ hapa ameandika hawa tu support. Na nilikuwa jasema hichi kitu cha rap so bisaba ko duhindura twebwe entre nous. DJ Mario unapiga nyimbo za mapiano, mbona upigi rap? Okay, mwami bigana vuze ngo babavugiri ngo bavugiye kubera iki umu artiste talent yiwe niyo imuvugira nshuti. Aya. Ego talent yiwe niyo imuvugira mugabo akene na media kubera iki bakristo babo basora indirimbo bakaja ku ma media bakagira iki niki media. Ego talent irivugira kuko nibashobora kugira nuze talent irivugira ahubwo 90% talent irivugira mugabo kidole kimoja kiwezi kuwa chao. Lazima utakamata hiyo chao yoke ku kitu ndo fiemu. Ndio kuvuga ko kija kintu naco nye chagufashije kubera iyo chao yu. Turakenera ni twese hajya anye. Mugabo nonani posa ni twebwe. Urumva? Nitocha tuvuga yuko ngo hajya oya. Aho no ndiko ndabisha. So nshuti ya bose. Nakubwiye yuko aho byugariye urabizi nawe nyine urabizi très bien kanje nzo ndabisubiramo. Urumva? Etu entertainment yetu ba product so kwanza kwa donc harimo je sais pas harimo virus kwanza ku bakobwa wo monji yo ni hatari ariko big nashirana tala y'umuntu imbere ntibabona na potential umuntu aba afise bubona kwanza inda kwanza ava pourquoi pas ujya muntu nimba ubona potential yiwe umugume hafi nimba we azoba reconnaissant azoba reconnaissant azovuga agushimeti ebana wewe waramfashije n'ukuri wewe waramfashije. Uramona Christian Xavier isanganiro Christian Xavier sano nan combien non tweet non nef ça 2000 twaje gukora amakompiyari tunaenda za manani za Chibitoki kule cha Rugombo akadukurikirana nyina kanani kaki ka bro atana tanu twabu mwachanyiki goye donc yari passion yiwe yaradukurikira abo amenya makuru abona kuno abantu batwa zamani ico kino aristo hivi leo na pia na base ngo abajournaliste ni baria ngo ifoko ni injira. Yo bro, what's up? Nico kino nagira mfatire ko kubera ugiye kuraba n'abatwara bari iri yabonyene we aje kurondera amakuru agane n'abantu arabe spectacle kuntu yagenze
Wewe leo unataka nikulipie kuja tena kwa bure tena uingie nani ndiko ndarondera amafaranga n'amakuru ndaguhe petete ucuva ngaho ugende uvuge ivyo kuvuga ngo konsere yanje yabaye nabi arije nakurihiye arije winjiye no kwagusa. Kanyuma achaza guponda acha biponda. ni wibaza ko Hai nurugero naguhaye ba DJ Dick uramuzi mkuru wa Nicole. na wenzi Ukora kuri CCB. Aho mu DJ cyane. Generation Chirazi DJ Dick. yeah Bararondera baje mu studio bakarondera indirimbo musani yasohoye indirimbo ni bakaja muri studio indirimbo yasohotse ni yayi kugira abo wa mbere no kuyivuza agire yo kuyivuza ari wa mbere. Ubu anyu umuntu journaliste ngo nta ndirimbo wanzani 50 Cent arakuzana indirimbo wewe kugira uyivuze wewe muraziranya 50 Cent wewe ko uruvuza za 50 Cent Eminem ni yakuzana izo ndirimbo urabona aho vyugari ni baba ni twebwe nyene twifyonda amabuto twebwe nyene hama mkacha mwasama ngo Fizo ni waburofa alete hata wadi ndaleta ya wadi na wakati kwetu mko mnanipinga eka kugira baguye wadi babanza kwanza kurabi wanyu umeze guti wanyu tunaka nazani why bro mko mnanifyonda fasi yote mabuto izogenda guti ntibishoboka big none ubona ko Jamie imikomo myinshi sindayita kuba journaliste kubera ko baba bahawe akazi na bene radio none bene radio nibakurikirana ivyo biganiro ku buryo boba programa ivyo bukora kuko ndiye mbona umengo bene radio nabo bafise amakosa akomeye avyo bakurikirana shaba bikurikirana yeko aba boss badakurikirana none wora wumva n'abantu bahora bavuga ibintu ze sometimes bakavuga ibishe ku radio ukaza boss mbewe wumvise ku radio iwawe gusa nabimenye ntibakurikirana n'ibica ku radio yabo agorero naho turiko turava naho turiko turaja tubikore ko tubikunda Shana ukurikira agenda bikora kuba ndabikunda nukuri pe nandi vraiment ariko narabihevye kera cyane vraiment ni handi nyene bani passion yiwanje nyene biri mu maraso yiwanje urumva abikora abantu kinege bakantuka bla bla we navyuzi shaka bireke ntavyuzi bla bla sawa navyonzi mugabo reka nikore none atavyonzi no reka je niryohere basi jewe nyine bigana asavye kuduga ngo afise ibibazo bitatu je kibazo n'imfise nico urumva ko tugwaye kuri media dufoke dukosora nanje ngiye gukosora ko nanje ndimo muri merci. Asante sana chutia boss. Sawa Sheikh Abdul. Pamoja sana.